bakunze ibisamirizi ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ngaka kakanya keza umukama duhaye ngo tuzirikane ijambo ryiwe. Turi ku munsi wa gatanu mu ndwi igira 10 y'igihe gisanzwe c'amasabamana. Ngaho dukura ibisomwa. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo ca mbere c'abami, ni mu kigabane ca 19 ku karongo k'icenda no karongo k'11 gushika ku karongo ka 16. Izaburi ni zaburi ya 26 canke izaburi ya 27 bivanye n'igitabo c'ijambo ry'Imana cakoreshejwe. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Matayo mu kigabane ca 5 kuva ku karongo ka 27 gushika ku karongo ka 32. Muri kumwe na Patiri Bakanibona Hermes, umusaserdoti wo muri diocese nkuru ya Gitega, muri paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe yo mu Bihemba. Yagamukama umusavyi wawe arakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo ca mbere c'abami. Eliya ashitse i Horebi, yinjira mw'isenga ryaraho ararayo. Umukama aramubarira ati, sohoka uje guhagarara kuri urya musozi imbere y'umukama. Niho umukama yaca hano. Hanyuma haza umuyaga w'igihuhusi urasitura imirambi n'amabuye arasatagurika. Ariko umukama ntiyari muri ico gihuhusi. Ico gihuhusi kirangiye, haza ikintu kigigimvye isi, ariko umukama ntiyari muri ico kintu. Hanyuma yaco niho haza umuriro, ariko umukama ntiyari muri uwo muriro. Umuriro uzimye, haza akayaga gakeyi. Eliya ngo akumve, aca yifuka umutamana wiwe mu maso, arasohoka ahagarara mu rwinjiriro rwa ryasenga. Eliya ngo akumve, aca yifuka umutamana wiwe mu maso, arasohoka ahagarara mu rwinjiriro rwa ryasenga. Haza ijwi rimubaza riti, mbega ivyo ukora ngaha Eliya ni biki? Arishura ati, nagize ishaka ryinshi ryawe mukama, mananye n'ingabo, kuko abana b'Isirayeli bahevye isezerano yawe, bagatembagaza altari zawe, bakongera bakicisha inkota abahanuzi bawe. Ni jewe jenyene sigaye, nanje barangenza ngo banyice. Umukama aramwishura ati, genda ujane inzira wazananye, uje mu gahinga karora i Damasi. Genda usigisha amavuta Hazaheli ngo abe umwami wa Siriya. Jehu nawe umusige ngo abe umwami w'Isirayeli. Elize mwene Kafate umusige nawe ngo abe umuhanuzi mu gishingo cawe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ndarondera inyonga zawe, inyonga z'Imana yanje. Ndarondera inyonga zawe, inyonga z'Imana yanje. Mukama ndagutabaza nunyumvire, ngirira ikigongwe unyishure. Sinibagiye ko wavuze uti, rondera inyonga zanje. Ndarondera inyonga zawe, inyonga z'Imana yanje. Inyonga zawe mukama nizo ndondera, ntizinje kure. Ntushavure ngo unyirukane, ni wewe mirukiro yanje. Ndarondera inyonga zawe, inyonga z'Imana yanje. Ndavyemeye, nzobona umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira umukama, mugumye umutima, ntimuhugumbwe, nimwitege umukama. Ndarondera inyonga zawe, inyonga z'Imana yanje. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko tubishikirizwa na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati, mwarumvise ivyavuzwe ngo ntuzosambane. Jeho ndababwiye nti, uwuzoramuka aravye umugore w'uwundi amwipfuza, mu mutima wiwe azoba yamaze gusambana nawe. None rero ijisho ryawe ry'iburyo niryakubera igitsitaza, urarinokora uritekure. Wopfa umubura kimwe mu bihimba vyawe, haka umubiri wawe wose uko wakabaye utabwa mu nyenga.
ukuboko kwawe kukuryo nikwakubera igitsitaza uraguca ugute kure wopfa umubura kimwe mu bihimba byawe haka umubiri wawe wose uko wakabaye uja mu nyenga. Iryavuzwe nuko uzokwirukana umugore wiwe azomuha urwandiko rwo kumwirukana. Jewe ndababwiye nti umugabo wese yirukana umugore wiwe kiretse bari babanye mu buhumbu abatumye aba umusambanyi, kandi uwabira umugore yirukanywe nawe nyene abari umusambanyi. Twakireka dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mutima mweranda, kaze duhe gutegera ijambo ry'Imana, kaze twigishe gutegera icyo Imana ishaka. Kaze Mana mutima mweranda. Bavukanye kama wacu Yezu Kristo aratwibukije ibwirizwa rya 6 n'ibwirizwa ry'icenda, agize ati mwarumvise iryavuzwe ngo ntuzosambane. Kuva mu bwuzure bwa kera eka mbere mu buzima bw'abantu kw'isi yose gusambana camye ari ikintu kibi. Ubusambanyi ni bubi cyane. Muri Israeli ubusambanyi bwarahanwa cyane. Turasoma tuti umugabo niyarenga ibigo n'umugore w'undi mugabo, niyarengana ibigo n'umugore wa mugenzi we, uwo mugabo yarenze ibigo n'uwo mugore yarenze ibigo bazotegerezwa kwicwa. Turabisoma mu gitabo ca Bene Levi mu kigabane ca 20 ku karongo k'10. Duca dutegera ko ubusambanyi muri Israeli ni igicumuro c'agahomerabunwa gituma uwagikoze yicwa n'inabi irenze urugero, mbere bigasigura yuko kubica ari ugukura akabi kw'isi, akabi mu bantu. Dusomye mu gitabo ca Bene Levi mu kigabane c'10 karongo ka 20 tubona ahanditse ko ubusambanyi ari uguhumana. Ati ntuzosambane n'umugore wo mu muryango wawe, woba wihumanije. Nta muntu n'umwe afishe umutima naho yoba atarabatizwa yovuga ko gusambana ari vyiza, biguma ari bibi. Kandi uwurinze yubahuka akabikora nta mahoro aronka mu mutima wiwe, mu gihe agatima kiwe mpanuzi kaba kagikora neza. Mukama wacu Yesu Kristo mu nyigisho yiwe twumvise mu Njiri agize ati jeho ndababwiye nti uzora mukaravya umugore w'uwundi amwipfuza mu mutima wiwe azoba yamaze gusambana nawe. Kuri Yesu urinda gusambana ngo biranguke, kuba gusa wipfuza gusambana mu mutima wawe wamaze kubirangura. Iyo nyigisho ya Yesu irahambaye, kanatsinda Yesu bwiwe yaravuze ko mu muntu imbere ariho hava ibicumuro. Agira ati nkako imbere mu mutima w'abantu ni wava ivyiyumviro bibi, ubuhumbu, ushuma, ubwicanyi, ubusambanyi, unibuni, ubisha, ubuhemu, ibiterasoni, kurabana ribi, gutyoza Imana, kwishira hejuru no kujujuta. Kurunziza ya Mariko mu kigabane c'indwi ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 22. Yesu aca yongera akavuga ati ibyo bintu bibi byose biva imbere mu muntu nibyo bimuhumanya. Aho ni mu kigabane c'indwi ku karongo ka 23. Umuntu rero yoheza akibaza ikibazo gikurikira ati ko hari abagore hano ku isi kandi beza, hakaba abagabo kandi beza, tuzoreka kubabona no kubashima? Nimba kubaraba umuntu akumva abakunze ari igicumuro, tuzokwama twirega iminsi yose? Hariho wigeze kumbwira gutyo ambaza ico kibazo? Oya dutahure neza inyigisho ya Yesu. Kuraba umugore ukamushima si igicumuro, kuko ubwiza bw'umubiri burabaho. Kuraba umugabo ukumva wamukunze ntubucumuye, ariko Yesu yavuze neza tomora igicumuro nukumuraba gushika naho wifuza ko mwosambana. Yesu ashaka ko twokwamana umutima utyoroye,
umutima ufise ibyifuzo vyiza. Rero umwe wese ahamagariwe kwama yisuzuma kandi cyane kugira ngo ntava asanga yaguye mu byifuzo by'ubusambanyi. Yezu yigishije kandi uyu munsi kwibwirizwa ry'icenda rigira riti ntiwifuze gusambana. Ko umuntu ahinduka mu mubiri ikimenyetso cy'uko akomeye, ntaco avuga ko acumuye. Ico ni ikimenyetso ciza, ariko igihambaye ni ukwibaza igituma ivyo vyashitse. Umubiri wanje wahindutse kubera iki? Vyoba vyakabuwe n'iki? Ubwo nta ruhara nabishizemwo. Umwe wese akamarika arisuzuma kugira twirinde ivyifuzo vy'umubiri. Hariho ivyo umuntu yokwirinda. Ubwa mbere, kuganira ibitera soni. Pawulo mweranda agira ati ntagira ijambo ribi ribava mu kanwa, ndetse ijambo ryiza rishobora gushika ku nyota abaryumva. Ni mw'ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyefezi mu kigabane ca 4 ku karongo ka 32. Ca kabiri, kwirinda kurorera ibitera soni mu matelefone canke mu mamashini y'ama ordinateur. Bwa gatatu, ukwirinda kuguma umuntu yiyumvira ibitera soni umwanya muremure. Bwa kane, kwambara umuntu impuzu zidakwiye bituma atirimusa abandi, abashira mu vyifuzo, ugasanga impuzu zigera kure cyane cyane ku bigeme. Bwa gatanu, kubona umwigeme mwiza cyangwa umugabo mwiza ukacuguma umuraba umwanya muremure, ivyo navyo nyene ni bibi, bihava bituma umuntu acumura. Kwirinda ibiyago vy'ijoro mu gahinga canke aho uba uri hose uryamye, ivyo vyose birakabura ivyifuzo vy'umubiri. Impanuro kandi kugira ngo umuntu yamane umutima mwiza utari mu busambanyi ni ukugaruka ku mico y'Abarundi. Umurundi w'indero nkavuga ibitera soni arabitinya, akinengesera. Kwirega kenshi ivyiyumviro bibi, naho vyoba ibiza biraca mu bwenge. Ivyo umuntu akaza aravyirega navyo nyene biratuma yamana umutima mwiza. Gusenga cyane dusaba kwamana umutima mwiza. Kama Yezu aratwibukije kwirinda ibidutirimusa, yagize ati ijisho rigutuma ucumura rinogobore riveyo, n'ukuboko kwawe kukuryo guce wopfa umuja mw'ijuru mugaye hakutabwa mu muriro n'ingingo zose. Aha Yezu yerekanye ko umuntu yobavanura n'ico cose kimutsitaza, naho yobabona ko kimufitiye akamaro kanini. N'umuntu atuma ugwa mu vyaha n'umuhebe. Nonega muvukanyi, ubwo wisuzumye nta kintu ubona kiguma kiguta mu busambanyi canke mu bisa nabwo, n'umuntu abituma, Yezu avuze ati bihebe, Yezu avuze ati muhebe. Kindi Yezu yigishije muri no nkuru nziza twumvise, aribukije ko kizira kikaziririzwa kwahukana. Ati umugabo wese yirukana umugore wiwe kiretse bari babanye mu buhumbu, abatumya b'umusambanyi, kandi uwabira umugore yirukanywe nawe nyene abari umusambanyi. Kwahukana kubagize ubugene bakaragana Rukristo ntibikunda. Yezu yarabikuye. Ntamvo nimwe rero yotuma abantu bahawe isakamiro ryo kubaka Rukristo bahukana. Naho bishika ubutungane bukabahukanisha, biguma ari bibi, kiguma ari gikomere kidakira, bitera amagorwa abo bantu, ntawo byisabira, nta n'uwo bijambo. Nonega mushingana umupfasoni uri kurumviriza yisamiriza umuvyeyi Bikira Mariya, kumbure watanguye kwipfuza kwahukana kuko mubana guteye amagorwa, warushe. Ihangane, tekana, irukira Yezu. Niwitura abavyeyi b'umutima ari bo basaseredoti baguhanure. Nturote wahukana kuko wogogwa, kuko abo vyamaze gushikira barishuza. Nta butandukanya icimana yifatanirije. Dusabe ukama Yezu uratwibukije ko twokwirinda ubusambanyi, mbere uratubwiye ko kuvyifuza vyonyene n'utabikoze aba yamaze kubikora mu mutima wiwe. Ushaka ko tugira ivyifuzo vyiza, dukiza ivyifuzo vy'ubusambanyi n'impengamiro yabwo yose. Ese abamaze kubaka Rukristo bo kwirinda kwahukana, remesha imiryango yihebuye, kiza ingo ziriko ziracanamwo, barose mutima wawe mweranda, mutima w'ubukomezi. Amen. Patiri Bakanibona Hermes, Paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba.